Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namana kigutegurira nkongera nkaje gushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana data wa twese abane nawe. Nongera ndakwifurize guhezagirwa no kunguka byinshi muri ano majambo tugiye gusangira. Cazanye Yesu Kristo kwisi kwari gucungura abantu bose hamwe no gushiraho ubwami bw'amahoro. Ubwami ni jambo Yesu Kristo yamiza mu kanwa uko yagenda yigisha. Ubutumwa bwa mbere yatangaje ku mugaragaro yavuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwo bwami twabonye ko buzobaho muri kazoza kw'isi, buzoba bukorera kw'isi Yesu Kristo niyagaruka. Buzoba bufise inganji idasenyuka, ntibuzohabwa abandi bantu kiretse abera gusa. Buzosenyagura kandi buhonye ubundi bwami bwose bwo kw'isi. Buzohoraho ibihe byose. Nk'uko twasezeranye ndabikubariye, uno munsi turarabira hamwe igituma abantu badatahura iby'ubwami. Mu gitabo ca Daniyeli igice c'indwi twabonye ko Daniyeli yabariwe ku bwami bw'Imana buzohabwa abera gusa. Haheze imyaka 600 Daniyeli avugishijwe iby'ubwami. Yesu Kristo yaje kw'isi yigisha ko igihe cashitse c'ubuvugishwa bwa Daniyeli niko guhamagara abantu bose ngo bihane bemere ubutumwa bwiza. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca mbere, duhere ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza atangura guhamagara abigishwa. Yohana amaze gushirwa mu ibohero, Yesu aje i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana ihabwe icubahiro cane. Igihe Yesu Kristo yavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, yarashatse kuvuga ko umwami bari bakeneye hamwe n'ibisabwa, ibyangombwa byari bikenewe kubifuza kuba muri ubwo bwami byose byamaze kubashikira. Cari igihe co guha ikaze umwami mushasha atari Kayisari, bakakira n'amategeko atarayatanzwe n'umwana w'umuntu. Cari igihe co gutabuza itike ryo kwinjira mu bwami bw'Imana kuri bakeyi bari bamaze gutahura ubutumwa buvuga ngo mwihane mwizere ubutumwa bwiza. Abo ni bamwe bashika 120 bari bari Yerusalemu ku munsi wa Pentekoti. Ico gihe Yesu Kristo yari amaze imyaka 3 n'igice atanguye igikorwa camuzanye co kwigisha. Nuno musi abemera ubutumwa bwa Yesu Kristo baracari bakeyi, naho hariho abaguma bakizwa. Mugenzi, ikibazo turiko turarondera kwishura ko ni iki kivuga ngo ni kubera iki abatahura ubutumwa bwa Yesu Kristo ari bakeyi. Kimwe nuko Yesu Kristo yakunda kwigisha mu migani. Kristo ubwiwe yasiguye ko yigisha mu migani kugira ngo anyegeze bamwe insiguro y'amajambo yiwe. Niko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 13, duhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Inyanduruko itera Yesu kwigishiriza mu migani. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni igiki? Arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mwijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko uri n'ico afise azokongerezwa, aronka umusesekara, ariko umuntu ataca afise azokwakwa na bike yari asanzwe afise. Igituma ndababwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi bumviriza batumva, kandi badatahura. Kandi by'umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko ngo kumva muzokumva, ariko ntimuzoroha mu bitahura. Kuraba muzoraba, ariko ntimuzoroha mu bibona. Kuko umutima w'ubwo bwoko ukomantaye, amatwi yabo bakayazibira, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso
ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima ngo bahindukire ndabakize. Mugenzi, ibanga ry'ubwami ntibari bwahabwe kurimenya no kuritahura, kuko batari bafise inzara n'inyota byo kumva igihe barimwo ico ari cyo, canke ngo babone aho ibihe bigeze kugira ngo bahindukire Yesu Kristo abakize. Bagumye bakomantaje imitima yabo. Yesu Kristo rero yashaka gushinga intahe ko Yesaya yavugishijwe n'Imana, yashaka ko ibyo yavugishijwe bishika. Mugenzi, hoba hariho ibyavugishijwe kuri wewe? Birorere ugendane na Yesu, nutarambirwa bizoshika. Yesu Kristo yabandanije asigura impamvu benshi badatahura umutumiro wiwe. Yavuze ati, nta numwe ashobora kuza kuri we se yamutumye atamukweze, niko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 6 ku murongo wa 44. Inshuti yanje, impamvu Imana itegerezwa gukwega abantu ngo bahinduke abana bayo, nuko imwe mu mbi yitwa wa mubi Satani izimiza abari ku isi bose, nk'uko tubibona mu byahishuriwe Yohana 12 ku murongo w'9. Intumwa Pawulo nawe avuga nka Yesu Kristo, yerekana igituma hariho abantu benshi batatahura ibanga ry'ubwami. Usomye mu cete ca 2 yandikiye Abikorinto igice ca 3 ku murongo wa 14, aravuga ngo imitima yabo irakomantaye, bafise icitwikiro co mu isezerano rya kera, bahinduwe impumyi no kubakira ku isezerano rya kera gusa. Kristo akuraho ico citwikiro, Kristo akuraho n'ubwo buhumyi, ntibashaka kumuhindukirira. Rero bashishikaye kuba impumyi kuko badafise mpwemu yera, nk'uko Pawulo ashishikara kubivuga mu gice ca 3 ku murongo wa 17. Pawulo arongera akavuga ko ubuhumyi bwabo bufatiye ku kutizera ubutumwa bwiza twahawe na Yesu Kristo. Iyo ubisomye muri cece ca 2 nyene candikiwe Abikorinto igice ca 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nshuti yanje, ibanga ry'ubwami bw'Imana rihishije muri ibi bintu bibiri. Ica mbere ni kwihana, ica kabiri ni kwizera ubutumwa bwiza. Gutahurira ibanga biza buhoro buhoro ku bantu bubakiye ubukristo bwabo ku kwizera Yesu Kristo vyonyene. Barakwiye gutahura ibintu biri mu kwizera Yesu Kristo hamwe n'insiguro yo kwihana. Kwihana harimo ibintu bibiri bihambaye. Ica mbere ni ingabire iva ku Mana, nukuvuga ko aha nta numwe yo kwishoboza kwihana. Imana iramwugurura ubwenge maze ikamwiyegereza. Tubisoma mu cete yandikiye Abaroma igice ca 2 ku murongo wa 4. Ica kabiri ni gufata ingingo ishimitse yo guhindura uburyo ubayeho, ugakora ibishimwa mu kumvira ibyo Uhoraho yashinze. Muri ico gihe dukuraho umwambiro wa kera w'ubuhumyi wo mu buryo bw'impemu,
tukavavanura n'icaha hamwe n'inzira kizananamwo. Ico gihe kandi uca wimenyereza kubaho uko Uhoraho agomba. Yohana igihe yabatiza yabariye abafarisayo n'abasadukayo ko bakwiye gukora ivyerekana ko bihanye koko. Ivyamwa bari bakeneye kwama vyari ibimenyetso vyerekana ko ubuzima bwabo bwahindutse buri mw'Imana. Intumwa Pawulo yunganira Yohana avuga ko ukwizera n'ibikorwa bifatana, ntivyigera bivana. Ahari ukwizera hose uhasanga ibikorwa, ariko atabikorwa bihari nta kwizera umuntu aba afise. Ico gihe yavuze ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye nta kamaro kako. Abandanya avuga ko kwihana kurimwo kwakira ubuntu bw'Imana hamwe no kumvira Imana biciye mu kwizera. Mugenzi unyumviriza, mu kwihana umuntu ari yicuza ico yakoreye ivyaha hanyuma agahindukirira inzira yo kumvira Imana. Kwihana ni kwemera ko ivyaha vyawe ari igisesema kuhoraho, kandi ukemera ko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo ivyaha vyawe biharirwe. Ivyiyumviro birahinduka ukamera nk'umwana muto cane. Niko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice ca 18 ku murongo wa 3, ngo ariko umuntu natirimbura ngo amere nk'umwana mutoyi ngo ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo ivyiyumviro bihindutse n'ibikorwa birahinduka, maze umuntu akava mu kutumvira Imana akifuza kumera nkayo. Yesu Kristo yarabitomoye ko wifuza kwinjira mu bwami ategerezwa kubahiriza ibyagezwe. Ibi navyo sibindi ni mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda. Gukunda Uhoraho n'ubwenge bwiwe n'umutima wiwe n'inkomezi ziwe zose, ukongera ugakunda mugenzawe nk'uko wikunda. Gukora ibi niko kwandikisha amazina mw'ijuru. Nguku uko Yesu yabivuze. Tubabwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 19 kuva ku murongo wa 16. Haza umuntu kuri we aramubaza ati, mwigisha, nkora iciza ki ngo ndonke ubugingo budashira? Aramubaza ati, umbariza iki ciza? Inzira ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo witondera ivyagezwe. Aramubaza ati, nibihe? Yesu aramwishura ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde umubanyi wawe nk'uko wikunda. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 10 kuva ku murongo wa 25 haravuga ngo, maze umwe mu bigisha ibyagezwe ava hasi aramugeza ati, mwigisha, nkora iki ngo nzoraga ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati, vyanditswe bite mu byagezwe kandi usoma iki? Aramwishura ati, mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda. Aramwishura ati, wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Ngibi bintu mugenzi dusabwa gukora kugira ngo twandikishe amazina yacu mw'ijuru. Yamara kumvira ibi vyagezwe sibyo bizana agakiza, kuko agakiza ari ingabire iva ku Mana. Abatihanye Bibiliya yabise ngo ibisitaza n'abakoze ibizira. Abo Yesu Kristo ngo azotuma abamarayika babakure mu bwami babaterere mw'itanure ry'umuriro. Niko tubisoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice ca 13 umurongo wa 41 n'uwa 42. Havuga ngo, umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, nabo bazotororokanya ibitsitaza vyose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe, bazobaterera mw'itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Nshuti yanje, igihe umuntu yamaze kwihana kandi akerekana ivyizegwa vyiwe biciye mu kugendera ivyagezwe n'Imana, hari izindi ntambuko zica zikurikira kugira ngo akore ibikorwa byo mu bwami. Ica mbere ni kubatizwa. Umuntu yihanye koko, yemera ivyaha yakoze
kandi kubwo kumenya ingaruka yavyo ko ari urupfu rwa Yesu Kristo rwakuyeho urupfu rwacu, kuko twabihariwe, duca ducumitwa mu mitima maze tukamenya ico dukwiye gukora. Usomye mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 ku murongo wa 37, Petero ariko yigisha yemeza abantu baciye bazana ikibazo c'ico bakwiye gukora. Petero ngaha abaha inyishu ababwira ngo mwihane, maze umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo aronke umwuhagiro w'ivyaha kandi ahabwe mpwemu yera. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 23, hamwe no mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'8 ku murongo wa 36 gushika ku murongo wa 39, turabona aho babatiriza ingene hari hameze. Kandi Yohana nawe yabatiriza i Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu baraza bakabatizwa. Mu Vyakozwe n'Intumwa 8:36 haravuga ngo bakigenda mu nzira bashika hari amazi, iyo nkone iramubwira iti eha amazi, ikimbuza kubatizwa niki? Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagarika umukogote, Filipo n'iyo nkone baramanuka baja mu mazi, bompi arayibatiza. Bavuye mu mazi, mpwemu Uhoraho Imana ajana Filipo, iyo nkone ntiyasubira kumubona, yamara yashishikaye kugenda inezerewe. Rero mugenzi, aho babatiriza hategerezwa kuba hari amazi menshi. Nikuganje yamenetse, jewe ndayakunda maraso ya Yesu. Oh, ndayakunda oh, maraso ya Yesu. Ndayakunda ayo maraso. Nikuganje yamenetse. Ewe Yesu Kristo yabatijwe na Yohana atari kubera ko yari yihanye, kuko atacaha yari afise, yamara kwari gushitsa ibwirizwa ryo kugororoka kose. Ibwirizwa ryo kugororoka kose. Rero kubatizwa mu mazi siko gukura kw'ivyaha, ariko ni kugira ngo umuntu agororoke, kuko icaha umuntu agiharirwa iyo amaze kwihana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 3:13 haravuga ngo ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani agiye kwa Yohana ngo abatizwe nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira, amubwira ati ni jewe nkeneye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati nuvyemere, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kwose. Buno arabimwemerera. Mugenzi unyumviriza, Yesu Kristo yabatijwe kugira ngo aduha akarorero k'ico dutegerezwa gukora. Mu kubatizwa, ubugingo bwacu tuba tubuhereje Imana, kandi twemeye gukurikira intambuko za Yesu Kristo, tukagenda nk'uko yagenda. Bisigura ngo ni kwigera ikirenge muciwe. Mu cete ca mbere canditswe na Petero igice ca 2 ku murongo wa 21 haravuga ngo ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigarana icitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. We nta caha yakoze, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Natwe mu kwishushanya na Kristo mu kugera ikirenge muciwe, tuba twiyemeje kwirinda icitwa icaha cose n'ubugunge bwose, tukabaho tumunezereza muri vyose. Mu cete ca mbere canditswe n'intumwa Yohana igice ca 2 ku murongo wa 6 haravuga ngo uwuvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagendaga. Rero mugenzi, kwari kugira ngo wumve ko igihe tubatijwe ubugingo bwacu tuba tubuhereje Imana,
kandi twemeye gukurikira intambuko za Yesu Kristo, ariko kugera ikirenge mu ciwe tukagenda nk'uko yagenda. Ibi bino mwibwirizwa Yesu Kristo yahaye intumwa igihe ababwira ngo mugende muhindure amahanga bigishwa, kandi abizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Kwibizwa mu mazi ni ikimenyetso c'ugupfa no guhambwa. Bisigura ko dupfanye na Kristo tugahambanwa nawe. Ico gihe tuba dupfuye ku caha, duhevye imibereho ya kera, ariko kwihana. Gukurwa mu mazi ni ikimenyetso co kuzuka, tuzuranywe na Kristo tukabaho ubuzima bushasha buzira icaha. Intumwa Pawulo kandi umubatizo awugereranya no kwiyambura umuntu wa kera hamwe n'ibikorwa vyiwe, maze tukambara umuntu mushasha yahinduwe akagira ubwenge ngo amere nk'ishusho y'iyamuremye. Niko tubisoma mu Bikolosayi 3:8 kugeza ku 10. Iyindi ntambuko igira kabiri umuntu yihanye ategerezwa gucako ni kurongorwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni ikindi kintu k'ingirakamaro ciyongera ku mubatizo wo mu mazi. Iyo umuntu ahejeje kubatizwa ategerezwa kurambikwa ko ibiganza n'abarongozi b'ivy'Impwemu. Abo mwisengesho basaba Imana ngo imuhe Mpwemu Yera. Ibi tubisanga mu Vyakozwe n'Intumwa igice 8 ku murongo wa 17 no mu gice ca 19 ku murongo wa 6. Intumwa Pawulo kandi mu cete ca kabiri yandikiye Timoteyo igice ca 1 ku murongo wa 6 arabivuga nyene ko abizera bahabwa Mpwemu Yera mu kurambikwa ko ibiganza by'intumwa canke abarongozi bo mu vy'Impwemu. Mpwemu Yera rero ni ingabire iva ku Mana kugira ngo idutsindire ubwoba, iduhe ugutahura ivy'Impwemu, kandi dushoboza gukunda Imana n'ababanyi bacu. Inyuma yo kurambikwa kw'ibiganza rero Mpwemu Yera aca yinjira mu muntu, hanyuma agatangura kwama ivyamwa. Ni ukuvuga ngo aboneka ko ibimenyetso bya Mpwemu Yera nk'uko tubisoma mu Bagalatiya 5 ku murongo wa 22 no 23 niho tubisanga ibimenyetso. Mpwemu Yera araturongora mu nzira nziza y'Imana ngo ntidukore ivyo yanka. Mu kwiyorosha mu burongozi bwayo niho bishobokera guhimbara Imana. Intumwa Pawulo ivuga iti niwabaho urongowe n'ibyifuzo by'umubiri uzopfa, yamara niwemera kurongorwa na Mpwemu Yera mu kwica ibikorwa by'umubiri uzobaho, kuko abarongorwa na Mpwemu bose ari abana b'Imana nk'uko tubisoma mu cete Intumwa Pawulo yandikiye Abaroma igice 8 umurongo wa 13 n'uwa 14. Nshuti yanje unyumviriza, mu gusozera ngusabe kugumya ibi bintu bihambaye: kwihana, kubatizwa, guhindukira canke kwisubiramwo, hamwe no kurongorwa na Mpwemu Yera ni intambuko zisabwa kuri uwo wese yifuza guhabwa ubugingo budashira mu bwami bw'Imana. Ntibikunze ko tubandanya kubwo umwanya uturega, ariko ubutaha tuzorabira hamwe n'iryari tuzoba mu bwami bw'Imana. Ni kubwanje yamenetse. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mwijuru, turagukengurukiye ko waduhaye uburenganzira bwo kwinjira mu bwami bw'Imana, twebwe abakwizeye tukihana ivyaha. Nushimwe kandi kwinzira icuguruye kuri uwo wese abyifuza. Ndagushimiye uyu watumiye akanyumviriza, kandi ndamusengeye ngo Mpwemu Yera mwemeza iby'icaha, maze yihane n'ivyaba bimwagira. Ubutarakizwa umushoboze gufata ingingo yo kwihana. Wari yarasubiye inyuma akagwa, nawe umushoboze kwisubiramwo, kandi umuramire. Amahoro n'umunezero by'agakiza kava muri wewe biganze muri twebwe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mugenzi wakoze kunyumviriza, ni waba wihanye ukaba wifuza kubatizwa canke kwisubiramwo, umpamagare ndakugira inama y'ingene wobigenza kugira uronke ugufasha aho uherereye. Ico cari ikiganiro Inkuru Nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo,
twakure canke urungwi ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26